Kuri no munsi w'igenekerezo rya mbere ndamukiza ibihumbi 2026 nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi yakiriye umushinga ntahe Sutomu Yamamoto asanzwe ari umuyobozi mukuru w'ikigo gisanzwe kijejwe ubwishingizi mu bijanye n'imitahe. Ico kigo ni kigo mpuzamakungu kikaba cegamiye ibanki nkuru y'isi yose. Ni kigo gisanzwe gifasha mu bintu vyinshi vy'iterambere bijanye n'ubuzima bw'igihugu. No kuvuga rero yuko uwo muyobozi mukuru hamwe nabo bagendanye bari baje kuraba ivyo bofasha mu bijanye n'iterambere ry'u Burundi. Nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi ntiyatanzwe guca babwira ivyo abona vyoshigwa imbere gusumva ibindi. Aravuga ati ndipfuza yuko urugomero rwa Kajeke rwo kubakwa rugahera kuko rwotuma ikiyaya ca Rusizi cama kibogaboga ibitegwa umwaka wose ata season nimwe dusivye kurima. Uretse rero igisata c'uburimyi iryo shirahamwe risanzwe rinafasha mu bijanye n'amasoko ntanganguvu, ni naho rero nivyo nyene vyaciye biba ngombwa ko nyene icubahiro avuga ko umuyaga nkuba nawo nyene tukeneye. Aributsa yuko atagihugu na kimwe gishobora gutera imbere ibijanye n'amasoko ntanganguvu bidateye imbere. Uyo muyobozi w'ico kigo yanakeje kandi nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi ku mabanga mashasha aherutse gushingwa yo kuyobora umuryango w'ubumwe bwa Afrika.